ni Dr Bizimana Jean de Dieu, nkaba njejwe gukorana n'abandi niko novuga partenariat na coopération, mu gifaransa bavuga vice recteur en charge de la coopération, partenariat, partnership et relations interinstitutionnelles. Iyi minsi itatu ni kuvuga itariki 23, 24 ariho uno munsi na 25 ejo, kaminuza Université Lumière de Bujumbura dufise umunsi mukuru udasanzwe, dufise ibihe vyiza cyane, dushimira Imana aho tumajije imyaka 25 dutanguye gukora. Hari itariki 25 z'ukwezi kw'icenda 2000 niho Université Lumière yugurura imiryango igatangura kwakira abanyeshure. Kuva uwo mwaka ntitwigeze duhagarika kuramurira Uburundi. Rero urumva ko Université Lumière de Bujumbura imaze irumanije neza imyaka 25 iriko iramurira igihugu, akarere, mbese n'isi yose. Rero twafashe umwanya mwiza wo gushimira Imana, gushimira abatanguje ibikorwa, gushimira abakoranye n'iyi kaminuza. Harimwo cyane cyane kuva itariki 23 na 24 harimwo novuga umwanya wo gushima Imana, umwanya wo gusubiramwo ivyo Imana yakoze iyi myaka 25 yose, kandi byabaye byinshi cyane kandi by'ikimazi. Rero igice cya gatatu gikomeye cyane kizoba ejo, tuboneyeho no gutumira abariko baratwumviriza bose, kuko ari umunsi w'ejo ni wo munsi novuga mukuru uruta iyindi, aho tuzoba twakiriye abashitsi b'iteka, abakunzi ba kaminuza, abanyeshure, mbese tukazohereza tuzoha n'amadiplome hafi amapromotion niko noyita ashika kuri 4 y'abanyeshuri bazoronka amadiplome yabo. Murumva rero ko ari umunsi ukomeye cyane mu buzima bwa kaminuza Université Lumière de Bujumbura.